amajwi y'abagabo n'ay'abakenyezi hamwe n'ay'abigeme hamwe n'ay'abasore. Ngoma ndabwira umwana w'umuntu c'est devoir zibiri. Ya mbere kwinjiza neza ijana kwijana ubwami bw'Imana muri wewe, cyo ni cyambere. Icya kabiri gusuzuma neza ko aho hose washitse washikanye ubwami bw'Imana. Uzovuga iki? Ibyo gukomeza iby'ubu bwami uzovuga iki? Uzovuga ngo Yesu waramumenye. Ikibazo cya kabiri waramuvuze, waramubwiye abantu. Ubundi munsi turi kuri aeroport hajya dutonze turiko turinjira mu ndege, mbwira umugore umwe nti wa mugore aho naho utabizi urakwiye kurondera Yesu kiriho ukihana ibyaha ukazoja mu ijuru. Yari umuzungukazi w'umunyamerika aranyitegereza ngo hewe nte ngo ivyo mbariye nte. Haleluya. Manika amaboko turamukanye. Manika amaboko turamukanye. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Umwami Yesu abahezagire. Ndashimiye Imana ibonye kano kanya ko twoba imbere y'ishengero kugira ngo tuyage ijambo ry'Imana. Kandi ndashimira Imana nanone yakoreye mu mitima y'abarongozi bakumva yuko no munsi twosangira amajambo ya bwa bugingo. Amen. Nagomba ndabaha intasho ntadondoye ngo hana hariya aho naciye hose bakampa intasho nkaba ntari bwaze bashikirize. Muzakire mu izina rya Yesu. Muzakire mu izina rya Yesu. Twumvise indirimbo ziryoshe muri kino gitondo kandi ntizobura kuryoha kuko ni indirimbo zo kuninahaza umugabo adasanzwe yatugwaniye intambara nziza. Uwo mugabo muramuzi? Yitwa nde? Aho ntimwovuga cyane. Yitwa nde? Yesu Kristo umugabo w'abagabo. Amen. Abafise amaboko manika tumushime. Arakwiye gushimwa. Haleluya. Ngira ntere n'akaririmbo kandi murakazi ni rwa rundi nyene. Nta kindi ndabashaka ko nuko amajwi yanyu yoduga nawe akayumva. Bwira umwicira ati ijwi ryawe ararikeneye, arakeneye kuryumva. Arakeneye kuryumva. Birakubereye, birakubereye, birakubereye Yesu uberewe n'amashimwe. Birakubereye, birakubereye Yesu uberewe na. Mwankweze je nagomba tunyarutse mugo mwankweze duhe ritme basi abari ku buhinga duhe ritme. Birakubereye, birakubereye, birakubereye Yesu uberewe n'amashimwe. Birakubereye, birakubereye Yesu uberewe n'amashimwe. Indirimbo yanje muri iki gitondo ivuga ngo birakubereye, birakubereye, birakubereye Yesu uberewe n'amashimwe. Birakubereye,
amajwi y'abagabo n'ay'abakenyezi hamwe n'ay'abigeme hamwe n'ay'abasore turahuje inama tuti birakubereye Yesu uberewe n'amashimwe Shimwe uberewe indirimbo muri iki gitondo uberewe abagabo bararirimbye uberewe abakenyezi bararirimbye uberewe birakubereye birakubereye Yesu uberewe n'amashimwe birakubereye Yesu uberewe n'amashimwe. Amen. Aha Yesu byamuryoheye naho amajwi amwe yogenda imbere yandi inyuma ni harmoni. Amen. bica biryoha. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Birakwiye ko tumuririmbira. Yadukuye habi. Yadukuye hehe? Yadukuye hehe? Abazi ko yabakuye habi manika amaboko mumushime. Hallelujah. Amen. Abaririmbyi baririmbye ya korale muca muyibuka yaririmbye ngo Yesu ngo zibiziki ngo zibizingunza ngo imipfundira abaye myinshi ari ngaha ngo azibizingunza ibyari bimaze iminsi imbere yawe ari ngunza agira bizibize agira bizibize. Haleluya. Amen. Agira bizibize n'umugabo w'icungira n'ijambo. Haleluya. Nagira ndababwire bene data tugomba tuyaga amajambo y'Imana akomeye Imana yampaye. Dusome mu gitabo cya Matayo 6:3. Matayo 6:3 n'urupapuro rwa 11 muri Isezerano rishasha. Izi Bibiliya zitahinduwe. Havuga ngo ariko mubanze mugire gute? Ntimurahabona, habone, nimuhabone. Nimuhabone tujana. Ariko mubanze mugire gute? Mwitwarira ikiki? Nukugira gute? Niho ivyo byose muzogira gute? Amen. Amen. Ngiri jambo ry'Imana. Imana ishatse ko tuyaga muri kino gitondo. Ngo mubanze ibindi mushire pembeni. Mubishire hirya. Mubihe ikibanza cyavyo. Ikibanza gisanzwe. Ariko hari ikibanza kidasanzwe. Ni cy'umuntu yoha ubwami bw'Imana mu mutima wiwe. Narumvise inkuru imwe. Umuntu yaragize ubushakashatsi. Ngo asanga abantu 95 kw'ijana iyo bageze hariya ku nkengera ya Yorodani bagira batahe barengane ngo 95 kw'ijana baricuza. Agira jabuke iminsi yaramuheranye
agaca atangura kwiyumvira ikintu ajabukanye icyo ari cyo, agasanga ibyo yaherejemwo umwanya byose nta na kimwe bijanye, agasanga umwitwarariko w'iby'isi yahereje ku mutima imyaka yo kubaho kose arabisize. Hari n'ababisiga muri desordre, atanu wabisigaranye atazi n'ingene bizosigara, biratabagurwa n'abasigaye n'abatanazi, agaca apfana intuntu n'umubabaro. Ngwese iyo nshira umutima ku by'ikimazi, sinshira umutima ku bitagira ikimazi. Naribagiye rero abo 5 kwijana nawe ushobora kubamwo, n'abagize umwitwarariko w'ivy'ubwami bw'Imana mu buzima bwabo. Ndakwifurije ko boba muri abo mu izina rya Yesu. Hariho umwe rero nawe nyene nasomye igitabo, ubuzima bwiwe bwose yashize umwitwarariko ku kurondera intama zojana, bihwanye na ya ndirimbo duhejeje kuririmba yo mu Giswahili. Ariko mu Kirundi nico kimwe, mu Giswahili no mu Kirundi havuga ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza, biba umurango n'umugoroba, rorera ko zera umwimbuzi azoza, tuzanye ivyimburwa tuzogira gute? Tuzogira gute? Impamvu tuzonezerwa rero iyo umuntu ageze ku nkengero ya Yorodani akibuka ko yarondeye ivyimburwa aranezerwa. Uwo muntu rero umwe numvise amakuru yiwe, yari mu mico y'iyi ndirimbo nyene. Ubuzima bwiwe yabayeho arondera abakizwa, yubaka amasengero yaho bosengera, arondera abanyabyaha bari ngo abashire Kristo. Ageze ku myaka 90 afatwa n'ingwara ya kanseri, acaja mu bitaro. Abasomye ico gitabo muca muvyibuka ngo ageze muri bitaro acaja muri koma, yuzuyemwo amasonde mu kanwa mu mazuru. Hanyuma umunsi umwe aheze nambara amayinga ngahe, umuhungu we n'umukazana ngo bazabona arazanzamutse arikanguye, agomba kuvyuka. Bati namaki muvyeyi? Ati ndekura. Uwo rero ari muri bamwe 5 kwijana. Ndekura. Bati tukurekura uje? Hariho uwundi mutima nkwiye kujya kurondera kugira ngo nzowushikirize Kristo. Mu Gifaransa handitse ngo encore une âme pour Jésus. Bati muvyeyi, iyo warondeye iramaze uhageze kuja kugeregwa. Yumva ntibimukundi, aguma avuga ngo encore une âme. Uwundi mutima ndawushaka, uwundi mutima ndawushaka. Ijwi rigenda rihera, uwundi mutima ndawushaka, uwundi mutima ndawushaka, uwundi mutima ndawushaka. Arateba ararangiza. Yarangije ari ndacarondera uwundi mutima. Mubanze mw'abantu mubaye muri iki kinjananjana, muri iyi myaka y'iherezo, nimuze dukura umutima ku yandi mangetengete yose. Ubwami bw'Imana bugira ikibanza ca mbere mu mitima yacu. Mbarizo bamwica uti uravyumvise neza? Haraho wibaza imyaka tugezemwo, mbega burya abantu barumva? Tumaze amayinga ngahe ngira shika kurane twarigishijwe hano n'umumisionere wo muri Tanzania. Atubwira irindi ijambo rivuga ngo dukwiye kujabuka hakurya, kuja kurondera intama. Ninda kibuka ubwo butumwa. Mani kadabe murakoze manura. Ninda buri nico bwahinduye mu buzima bwiwe. Ndabonye umwe mani nguzotinya kunyemera
imbere y'abantu nanjye nzotinya kumwemera imbere ya data n'abamarayika. Ninde hari icyo byahinduye mu buzima bwiwe? Iri shengero ryose Imana ibone ubutumwa bwavuye kure ko hari icyo bwahinduye. Manika turabe uwo byahinduye n'umuntu amaze kubwira abandi ubutumwa. Uwo uzi ko kuvuga munsi yaciye ahaguruka nahora nsinziriye, nahora narahuye n'imipfunda, mugabo ndikanguye ubutumwa buvuye kure nibwo bura gutagira icyo busihinduye muri cyo. Uzi ko hari icyo byahinduye rero namanike turabe. Ni muce muraho murakoze, mushishikare ko bibahindura cyane mu izina rya Yesu. Ibi bintu biravugwa umuntu kamengo yabyumvise, mugabo ntihagire icyo bihindura. Ubwami bwa Yesu atubwiye ijambo ryatubwiye ngo mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, ibindi byose muzogira gute? Muzogira gute? Kandi ga ubitwongera n'uwo mwami nyene, uwo mwami umunezereye umunezereye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo apfumba turi igipfunsi bigenda gute? Ahazi iki? Ibyaremwe byose arabihaza, muha ikibanza akwiriye, gusa ibyo ukeneye azonaguha. Ubwami bw'Imana niki? Ubwami bw'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Bisobanurwa ngo nukuza kw'Imana mu isi kugira ngo ubukuru n'ubutware bwayo buganze, bugaragare, bwongere bwerekane ukumera neza kw'Imana mu buzima bw'abantu. Amen. Ubwami bw'Imana bwaje ngo busubirire ubwami bw'umwijima bwa Shetani bwari bwaragasaye. Niyo mpamvu Yohana ubutumwa bwiza yatanguye kuvuga, yavuze ngo mwihane ubwami bw'Imana burabashikiriye. Ijambo Yesu yatanguye kuvuga rivuga ngo ngo guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bw'Imana bubegereye. Ubwami bw'Imana rero nukuganza kw'Imana mu mitima y'abana b'abantu, aho buri hakaba amahoro, aho buri hakaba umunezero, aho buri hakaba inkomezi ku cyaha, ku ngeso mbi. Aho ubwami bw'Imana buri, ingeso mbi zica zigenda, ntumenya ngene zagiye. Wewe gusa umwami amaze kukwinjiramwo, ibisigaye mu gusohoka bica byimenya ngene bigenda. Muvuge muti amen. Yarashitse kwa Zakayo. Zakayo icyo yakoze gusa, yagize inyota yo kubona uwo mwami bahora bavuga atari bwabone. Acajya kumuraba, amushikiriye asanga Zakayo yakoze igikorwa gikomeye, yuriye igiti kugira mubone. Yesu ati ibi bintu nivyo kwijana Zakayo, ako kigoro wagize niwururuke, uyu munsi ndari wawe. Ashitse kwa Zakayo, urugo rwa Zakayo rwari rwuzuyemo ibintu vy'ivyibano gusa. Mugabo Yesu ntaho dusoma mubwira ngo Zakayo ivyo bintu wivye. Yesu amaze gushika mu mutima wa Zakayo gusa, amen, Zakayo atangura kumva ko hari ibintu bikwiye kuba bitari muri iyo nzu. Tangura kumbwira ati mwami, hariho ibintu wanka biri hano, ibi bintu wanka nanjye ndavyanse. Ati mbere ndahishuriwe n'ingene ndabigenza, ivyo nivye ngomba ndabisubiza. Mpejeje kubisubiza nca ndabiriha ko kane indishi y'akababaro. Ati kandi sivyo gusa, ibisigaye nca mpaboro, ngwino ugabe uganze, ibisigaye biramaze.
uno munsi ndakwifurije ko wokurutira iyindi mu izina rya Yesu. Uti gute? Ngo uno munsi ufata ingingo y'ukwinjiza uwo mwami muri wewe. Wumve neza yuko ibintu bitakwiye kubana nawe uca ubicira urubanza nk'uko Zakayo yagize. Kubera iki? Hariho igikorwa twe nawe kiturindiriye kandi dukwiye gukora tukiriho. Reka tukirabe muri Matayo 10. Zingurura impapuro nkeya gusa. Matayo 10 ku murongo wa 7. Matayo 10 ku murongo wa 7 yavuga ngo uko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwaye, muzura abapfuye, mukiza abanyamibembe, musende abadayimoni, mubihere ubusa mubitangira ubundi. Amen. Iki gikorwa warunganwe we kiraturindiriye twebwe abakinogi. Intumwa Yesu amaze kuzitoranya zikaba intumwa, yaciye azibwira aya majambo ati ubu rero mwebwe ubwami bw'Imana bwamaze kubabamwo. Igikorwa rero cya kabiri, genda mubikomeze ahantu hose, genda mwigishe, mubwire abanyabyaha yuko nabo ubwo bwami bukwiye kubabamwo. Ubwo bwami iyo umaze kumva bukurimwo, hari ikintu, hariho automatisme y'Imana. Uca wumva ko nawe ufitiye umwenda abandi kubabwira iby'ubwo bwawe. Umunsi umwe nariko ndagenda mu gisagara kimwe cyo muri Canada, duhura n'umutamu umwe amaze imyaka nka 74, ariko aragenda mu ibarabara, nawe nca ndamuhagarika ndamubwira nti wamushinga ntawe, ntugende tutayazi ikintu kimwe. Turayaga, ntangura kumubwira ibintu kumbure yoba yaramaze kuvyumva gake by'ubwami bw'Imana. Ndabimubarira, acambwira nayo ibyo yizera byiwe, ca ndamwereka ni naho wizera uko urakwiye kwakira umwami Yesu akakubamwo, akaguhindura, ukazoja mu ijuru. Acarambara ikintu nagomba ndababwirire ati ivyo bintu naho ntobishobora, naho jewe vyonanira, mugo ngenda kubwiye ikintu kimwe wa muntu, yumva urahiriwe. Urahiriwe kweli kubona uri kuvugira Imana ibintu byo gukiza abantu ku rwego rungana gutyo. Urahiriwe. Ati mbere naho tutosubira kubonana, ati hari ikintu ngira ndagusaba. Ati reka ndagufata agafoto, nawe umfata agafoto, tuze tuhere twibukanira kuri aho gafoto. Ati kuko ibi bintu mbariye ndumva ko ari inkoramutima. Erega hari icyo mutazi, aha iminsi irakumara itakubariye. Aha si igihe kinini twese tuzorenguka imbere ya ntebe. Uzovuga iki? Ibyo gukomeza iby'ubu bwami uzovuga iki? Uzovuga ngo Yesu waramumenye? Ikibazo cya kabiri, waramuvuze? Waramubwiye abantu? None kuri kurasaza, usazanye iki? Hari kidashobora gucerwa, bitebuke. Hariho indagano iturindiriye twese, tuzomuseruka imbere. Tuzovuga ngo iminsi yacu twayikoresheje gute?
ubwa mbere ho ngira mbwira umuntu agikina n'ivyaha pole sana uwo mwanya wo gucumura wawukuye uwo mwanya utakaza ubitagira ikimazi uri kugupfanira iki kubera iki upfishije ubusa tuvise igikorwa n'ibikorwa bibiri nagomba ndabwira umwana w'umuntu c'est devoir zibiri ya mbere kwinjiza neza 100% ubwami bw'Imana muri wewe cyo ni cyambere icya kabiri gusuzuma neza ko aho hose washitse washikanye ubwami bw'Imana ubundi munsi turi kuri aeroport hajya dutonze turiko turinjira mu ndege mbwira umugore umwe nti wa mugore aho naho utabizi urakwiye kurondera Yesu kiriho ukihana ibyaha ukazoja mu ijuru yari umuzungukazi w'umunyamerika aranyitegereza ngo hewe nte ngo ivyo mbariye nte ngo birakenewe ngo na cyane cyane muri ino myaka umva yarabigaye no tuvise ibikorwa bikomeye dukwiye gukora gukomeza ivy'ubwami Samweli mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere igice cya 11 umurongo wa 14 havuga ngo Samweli abwira abantu ati ngo tugende dusubire Gilugali tujye gukomeza ivy'ubwami iryo jambo nta handi henshi worisanga ryo gukomeza ivy'ubwami ariko Samweli yari yarahishuriwe reka ndakubwire Samweli rero mu gice cya 12 cya gitabo cya mbere cya Samweli umurongo w'9 ahamagara ishengero ahamagara abakuru abo yararongoye arabegeranya ati ngo hano narababwiye ngo dukomeze ivy'ubwami none umunsi umwe nzorenguka imbere y'Imana ngomba mumfashe kwisuzuma nkiriho ati ndabara mumbarire muri mwebwe narongoye muri mwebwe maze imyaka ncira imanza nagomba ndababaze nkiriho hakaba hari umuntu naciriye urubanza nabimbarire hakaba hari umuntu natwaje umukazo nabimbarire hakaba hari umuntu natsingurire igiturire nabimbarire ndabirihe nkiriho sinzoje kuneganega imbere y'Imana naraneguwe acarindira icyo bamwishura bose ngo babanza kubagahwekere kugira ngo habone kuwovuga ati jewe hari icyo wanyononeye harabura n'umwe Samweli acaravuga ati rero ko ataco munyagirije ndacuna imbere y'Uhoraho n'imbere y'Uhoraho yimikishije amavuta turafise ideni umuririmbyi yaririmbye ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ntiwigunga n'ivyo yagukoreye heraheza iyo ndirimbo ivuga gute ngumva ko mutinye kuyivuga bivuge ivuga gute oya avuga cyane basengere ubu rero turi kuri iri ryo kubabwira raba ingene Yesu ivyo bintu yabihaye agaciro Luka 9:60 murabe ingene yavuze muri Luka 9:60 Luka 9:60 havuga ngo ariko Yesu aramubwira ati reka bapfuye bagire gute bahamba bapfuye babo ariko weho
genda ugire gute ukwiziki nagira ndababarire cyane cyane mwire n'urunganwe rushasha mwire la nouvelle génération. Igihe twakizwa hari ibintu twasanzeho, iby'impwemu twabisanze mu nkomezi. Twasanze abantu barongowe na mpwemu yera, badutanze mu gakiza, batwigishije agakiza, batwigisha kurondera Imana, kandi bari mu Imana twarayibabonyemwo. Uhereye ku bamisiyonere bazanye ubutumwa bwiza n'abo bashuje kuvugira ubutumwa bwiza uko byagiye bikurikirana. Muri uru runganwe rwanyu rero hategerezwa kubonekamwo abagabo b'icunja n'ijambo bazotegerezwa kuvuga ubutumwa muri iki kinjananjana, mukazohereza urundi runganwe ruzoza, ibinjananjana bigakurikirana, ikinjananjana kikarengana gisizeho abanyenkomezi. Turiko turabona iki gihe hariho ibintu bigaragaza ukugabanukirwa mu by'impwemu. Dutegerezwa guhagararira amateka Yesu yasize atubariye. Igihe Mose yarakiri mu isi, abamaleki barigeze gutera Abisirayeli. Bateye Abisirayeli, Imana ibwira Mose ngo nahaguruka aje kurwanya n'abo bamaleki. Imana ibwira Mose strategy y'urugamba, imubwira ngo wowe nuduge hejuru ku musozi. Hanyuma aragenda hejuru ku musozi, Yosuwa nawe acaja hasi, bona ingabo bajya kurwana n'abamaleki. Urugamba rugeze hagati, guhera rutanguye mbere, icyo ikigwanishwa cya Mose kwari ukuduza amaboko mu kirere. Arateba araruha, ngo arushe amanuze amaboko amanutse, abamaleki bagaca banesha Abisirayeli. Aroni na Huri ngo baca baraza baramutega, umwe afata ukuboko kuja hejuru, uwundi afata ukundi kuboko kuja hejuru. Urugamba Abisirayeli baca bararutsinda. Amen. Iyi myaka yacu harakeneye abasore n'abigeme, abagabo n'abagore, eka n'abageze mu zabukuru, bashobora gusubira guhagarara bakagira igihagararo gikomeye, tukubaka ubwami, tugakomeza ubwami, tukazorangiza umuriro ucaka, tukazotanga raporo ngo dutashe nk'abagabo turasizeho umuriro. Ingwiza murongo ndakura inkoni ugishitse, yemwe mwabantu mwahisemwo kwibera mu bibanza ngaha mu rusengero nk'abanyedini, nta kibanza mufise mw'ijuru. Ikibanza gifiswe n'abana b'ubwami bakiriye neza ubwami bw'Imana kandi bariko baratanga ubwami bw'Imana. Iri jambo mwaryumvise ngo genda mubwira abantu iby'ubwami bw'Imana, muce mukiza abagwaye, muzura abapfuye, musende abadayimoni, mukiza abanyamibembe. Hategerezwa kuboneka urundi rungano rurimwo ubushobozi. Umuntu yumvise aho abantu bagwaye abadayimoni akirukayo, yumvise aho umuntu yagwaye ibintu by'ibizanzare bitazwi agaca yirukayo. Murabona ino myaka tugezemwo, kubera ukugabanukirwa kw'ivy'impwemu, abantu usigaye niyo umuntu agize indigestion kubera ivyo yariye, ubwo nyene aca yumvira ngo bandoze, agaca yabiyagira uwundi ngo uracicaye ngaho.
ngo nta ntuze ngo ntuzi ko hari abantu bapima uburozi nk'abantu ntimurondere ubu. Pawulo yandikiye abagalatiya ngo mwabagalatiya b'ibicucumwe ngo ninde yagize gute akaroge ngira ndakababarire n'akaroge ko kuva mu by'imhemu n'akaroge ko gusubira inyuma n'akaroge ko kutagira ubwami muri wewe no kudakomeza ubwami muri wewe. Haraheze nk'umwaka umuntu yarampamagaye ngo namusenge, hanyuma nshitseyo yaragwariye mu bitaro kanaka, ndamusengera arihana, ndamusengera ahejeje cyane numva arantelefone ngo hewe ngo none ngo ko bari bambariye umuntu yompa ibintu byoshobora kumfasha muri aya magara make yanje, ngo hariho umuntu yoshobora kuntunganiriza ibintu byomfasha. None naho kwa muganga bagira babigutunganirize ngo ya ngo nuwundi muntu bondonderera yogaragaza kumfasha. Tuviriza ukajya mu vy'uwo muntu sinzogaruke, jewe ndagusengera uzokira mu izina rya Yesu. Aho yagomba rero aje kurondera abandi bo gupfufaza bipempene. Hanyuma cara numva aragize ubwoba, ntiumviriza ntugire ubwo, izera ibindi akubariye uzopfa, naho wopfa uzoje mu gicu, mugabo ntuzopfa none uzobaho. Ararya umutima amenyo aremera ivyo ndamuhanuye. Haheze iminsi mikeya acarakira, ubu ni muzima, amen. Yamangetengete yagomba aje kuzana ataje. Mwabagalatiya b'ibijuju ninde yabaroze? Muri iki gihe rero tugezemwo abantu benshi bararozwe n'ugupfa, barapfuye. Yesu akiravuga ngo reka abapfuye bahamba abapfuye babo, wewe haguruka uje ukomeza iby'ubwami. Kino gitoro ndagomba abantu bashaka guhaguruka tuje gukomeza iby'ubwami. Muravyemeye? Murimwo? Naho wowe uri muri koma, Yesu agira guhembure mu izina rya Yesu. Naho wowe uri hirya yo kumva ibi bintu, ukugira neza kw'Imana kuri ngaho. Nagira ndabibutsa ikindi. Jambo ry'Imana rivuga ngo, mvuga gatoyi gusa muca muheraheza. Yesu Kristo ko subiremwo, Yesu Kristo ko na muri iyi myaka yacu muremera ko ari kwari? Murabyemera? Umugore umwe wa muri bariya abantu b'i Sidoni, wa mu misiyoneri igihe aca ngaha, sindibuka ko ari yamutubaye cyangwa namwumvise imbere, ngo yaraje abwira Yesu ati, Yesu, amakuru yaransanze i Sidoni, ibyo wawe ndabimenye. Nzanye kano gakobwa kanje karimwo dayimoni, none ntabarukankirize. Ngo agasemerera, Yesu nawe ngo arahora. Hanyuma kumwisho ngo ashishikara gusemerera. Ashishikaye gusemerera, abigishwa ati, mwami murungike ariko aturenze urwamo. Yesu ngira ngo yarakirindiye no kubona no kumva icyo abigishwa biwe babivugako. Wa mugore ati, mwami nazanye akana kagwaye abadayimoni, nta wundi nigeze numva icyo kintu agishoboye atari wewe. Yesu ati, mugabo wa mugore, erega jewe ibyo nariko ndakora byaraba abana ba Aburahamu, abana ba Yakobo, kugeza ubu niho nari nkiko ndakorera iby'abanyamahanga. Ni hanyuma mugabo ntiyavuze muri ayo majambo yose, ntawafata umutsima w'abana ngo awutubwa, niko yamubariye. Hari abagore b'igitangaza, uwo mugore y'igitangaza aca aramubwira ati, yego mugenzi, nivyo umutsima n'uw'abana, ariko nutubwa natwo turegera munsi y'ameza tukanobagura tukarya iby'abana basigaye. Numpeko nanjye n'akana kanje dutabara.
uko yarari kiriya giherero n'uno munsi ni kwa uko yatabara n'uno munsi ni kwa tabara acaramubwira ngo nyina wanje igire umwana wawe ni muzima amen none iri jambo yemwe mw'abantu mutazi ko muri kino gihe ubwami bw'Imana burimo ubushobozi bwo kunesha ibicumu, burimo ubushobozi bwo kunesha indwara, burimo ubushobozi bwo kunesha intege nke, burimo ubushobozi bwo kunesha amangetengete yose ya shetani. Uko yarareje niko nuno munsi ari, kandi niko ategerezwa no kumera muri uru runganwe. Ibyakozwe n'intumwa 4:12 havuga ngo nta rindi zina ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo atari ryande. Umva ngene murivuze mu ntegeke, ongera hindura ryande nta rindi zina, n'izina ridatituka, n'izina ritaronka ikintu na kimwe corinesha. Muri iryo zina niho turonkera ubwami, muri iryo zina niho turonkera inkomezi, muri iryo zina niho turonkera gusangangura. Imana yari yarabwiye Yeremiya ngo ndagushizeho ngo ugire ubushobozi ku mahanga bwo gusangangura, bwo gufyefyetura, bwo guhonya, bwo kurandura. Bwari ubuhanuzi buvuga ku vy'ubwo bwabo. Ngo kandi ndagushizemwo ubushobozi bwo kubaka no guteragira. Tugomba twubaka ivy'ubwabo. Kino gitondo nimwitegure, tugomba twubaka ivy'ubwabo. Tugomba dusubize ubwami bw'Imana mu mitima yabo bwatakaye, canke mu mitima yabo butigeze bubamwo. Twayaze n'umwana umwe mw'ishengero, ndamubaza numvise ngene ameze nti ibi bintu wabijemwo ubizanywemwo nande? Ngo n'abavyeyi babisunikiyemo. Ni by'ukuri numva ko ari ababigusunikiyemo. None ubu nta kuntu wovyisunikiramo. Ubu ngoma ndondera abavyisunikiramo, batabisunikirwamwo n'abase n'abanyina. Bamwe babavyura bagifite imyaka 2-3 ngo genda muri Sunday school. Kuba warabisunikiwemwo niyo mpamvu uboneka ko ivyamwa bibi, uri mu bintu wasunikiwemo. Ariko tugomba twubake, tugomba dukomeze, tugomba duteragire ubwami bw'Imana aho butigeze buba cyangwa aho bwabaye bukimuka. Kino gitondo yavuze ngo uko mugenda mukomeze ivy'ubwami, mwingishe ivy'ubwami, kugira ngo rero ubwami bw'Imana tubukomeze, tubuteragire, ibitari byo tubibomore. Umva ikindi, tugomba tubomore. Amen. Tugomba tugire gute? Tugomba tubomore. Ntawubaka ataye kenshi umuntu mu kubaka abanza kubomora. Murabona ngaha hahora ikizu kitari gito mugabo carabomo kugira ngo baze bashake bubake ibindi mu nyuma. Natwe hari ivyo tugomba tubomora. Tugomba tubomore ubusambanyi mu mitima y'abantu baja mu ijuru. Tugomba tubomora akaboregwe. Muri no minsi narumvise ko akaboregwe kasubiye mu mitima y'abantu benshi, kandi kera wamengo ni ingenzi. Tugomba tubomora akaboregwe, tugomba tubomore urwanko, tugomba tubomore inzigo, tugomba tubomora amacakubiri, tugomba tubomora ivyifuzo vy'umubiri, tugomba tubomora ibintu vyose bituma abantu batazoshika mu ijuru. Mw'izina ryande, mw'izina ryande tugomba tubibomore. Kugira tubibomore rero twongere twubake, dusomere ijambo turangiriza kujya muri Matayo. Matayo 5 umurongo wa 9.
havuga ngo iwanyu havuga ngo hahirwa abagira gute ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Amen. Kino gitondo rero ngomba umuntu yitegure kubanguranya. Ufise intambara nyinshi zikuniganiramo, iby'isi bikagutwara bikakugeza kure, akandi gatima iby'Imana bigasubira bikavyuka ukamengo wakangutse, mugabo ugasubira ukagwa, ahandi ukavyuka, ahandi ukagwa. Ubu rero tugomba habeho kubanguranya. habe hiki kubanguranya no kuvuga ngo mwana ndafashe ingingo, iki kintu nari naranse kukireka ndakiretse kugira ngo ubwami bwawe bumbe. Mwana ndafashe ingingo, ibi bintu nahora nkorera mu mpisho ata muntu n'umwe yigeze abimenya, hako bizoza kumenyekanira imbere yawe, ngomba ubisambure, ngomba fata ingingo mbanguranye kugira ngo nanje mbe mu bazokomeza ubwami bwawe. N'iri banga rero rigira rikorwe muri kino gitondo. Yesu avuga ngo mubanze mwitwaririke ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ibaze, nasomye ijambo muri ino minsi rivuga ngo mbega vyo kumarira iki, cyangwa umuntu vyo mumarira iki kuba warabaye kubaye, kuba wariswe uko witwa, kuba warakoze ivyo wakoze bikomeye, mugabo ukazogira esheke yo kubura ubugingo budashira. Ubu rero ntiwihanira ubugingo budashira gusa, wihanira ubwami bw'Imana ngo bukubemwo, uce wongera ubukomeze, itiro rikuvemwo. Ya ndirimbo ivuga ngo mwami ngo vyukuzibiza ingunza, ingunza igira izibizwe kukugira wikangure na wewe uje kubaka ubwami. Abumvise amajambo Imana ibahezagira, Imana ibahezagira. Ngira mbaza ikibazo munyumvirize neza. Hahirwa ababanguranya. Ijuru rigira rirabe ukubanguranya muri kino gitondo. Kamera y'ijuru imenera igashika no mu mutima, iraba abantu bari barabaye abadadariye mu ntege nke, mu bitagira ikimazi, none bafashe ingingo yo kubanguranya kugira bahengamire mu ruhande rw'ubu bwami bw'Imana. Umuntu avuga ati ndabanguranije, ahagarara ha. Ubu nukubanguranya gusa, vuga uti jewe ibintu byose byari byaranyosha ubwami, ibintu byose byari byarambujije agakiza kukuri, ndabanguranije, ndabihevye, ndahengamiye ku ruhande rwa Kristo. Uhagarara huri Yesu akubona. Ntawe ndahamagara, mubanze muhagarare Yesu ababone. Abantu bemeye kubanguranya, ifoto y'ijuru ibanze kugaragara. Ndabanguranije, za nzira mbi zose ndazihevye, ndabatebeye ko kandi mubanguranye. Umuntu azi yaharikiye mu mpisho, uwo muntu arakwiye guhebwa kuko Imana ntizogukundira gushika mwico. Umuntu azi ko yamasangira ku ruhimbi rw'umwami agakora n'ibikorwa by'Imana, mugabo hari ikintu cyamumugaje, hahirwa ababanguranye. Ugira witwa umuhirwe muri kino gitondo. Umuntu agomba kubanguranya ahagarara hari. Umuntu agira ati ndahevye ivy'Imana yanka byose, ngomba izi ndonderemwo gukomeza ivy'ubwami. N'abantu bambonye mu bitagira ikimazi bose, uno munsi ndabasezera, ndababwira nti nabangurukanije ngo mu bwami bumbemwo, hanyuma nje kubukomeza. Mwebwe rero mubangurukanije, igisigaye nta kindi, muze muranyaruka mushike ngaha munsi y'umusaraba, mufukame shikino, ntihababere kure, aho hazaho muza gukwigwa hageze. Icyangombwa gusa nuko mugira muvane ngaha irindi zina rivuga ngo aremeye gukomeza ivy'ubwami, arahindukiriye umusaraba.
turajya gusengera n'abagwaye ingwara z'uburyo bwose, ariko tubanze duhamagare abagomba gukiza ubugingo bwabo. Muribuka Yesu wa muntu bamuzanira, bamubwiye bati, bamucishije hejuru ku nzu, bamushikaniye Yesu ngo acyamukiza atanguriye guvyaha vyiwe, ngo ivyaha vyawe urabihariwe. Abantu bagomba gukomeza ivy'ubwami, ivyaha vyabo bigahambwa mu maraso ya Yesu. Ni mwebwe turiko turakira, nimushike mu nyuma turaza gusengera iyindi mitwaro, ariko duhere ku mutwaro w'umutima, niwo kamara amagambo. Aho mugeze muce mufukama, muce mufukama. Ikibazo gikomeye, esi yaba umuntu wese yararonse umukozi w'Imana mutega ugutwi bakaganira, benshi baca bama muri ubwo buzima bwo kwihana ntibature. Ariko nk'uko ijambo ryakunze kuvugirwa hano, we ugomba gukomeza ivy'ubwami mu bugingo bwawe, ugahagarara neza mu bugingo bwawe. Hagiye dutashe abakozi b'Imana benshi barabarindira ngaha bakababura. Muce muza kuza babafashe, ariko canke no hagati mwiyinga muze kugira ngo ubwami bw'Imana muri mwebwe bukomezwe sawa sawa. None rero turahaye kaze umwungere wa kabiri asengere bano bantu bagomba ku bwami bw'Imana bukomera. Ivyo ko ibirandurwa bikarandurwa, ibihomvogwa bigahomvogwa, ivyononekara bitava ku Mana bikononekara, hanyuma hace hateragirwamwo ubwami bw'Imana, hateragirwemwo ibintu vyogirira ikimazi Imana mu bwami bwayo. Mana yo mwijuru, turagushimiye kuwaduze ku musozi w'Imana atabaye umuhombe, yumvise ico ijambo ry'Imana rimubwira, yumvise ico Imana imugomba ko ari ukwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, ibindi bikaza mu nyuma. Ndagushima ko wubatse ubwami bwawe mu ishengero ryawe. Ndagushima ko iri jambo ryawe rigize ico rikora mu mitima yacu. Ndagushima ko umuntu wese yumvise Mwami yuko ivy'isi vy'imyitwarariko y'ubu bugingo hageze kujabuka kwa ruzi ataco vyo mumarira atitwararitse ivy'ubwami bwawe. Aba bene data baraciye urubanza, barabangurukanije, bahisemwe kugukwirikira, bahisemwe kwitwararika ivyawe, ibindi biherere ku ruhande. Barabanguranije, Mwami nurabi imitima yabo kuvyo bamaze kurengukana imbere yawe, bashashe imbere yawe, bamaze kukwaturira yuko bagucumuyeko, nubaharire. Kuvyo biyemeje guheba ubashoboze. Umwana w'umuntu ntaco yo kwishoboza wenyene, ariko ubayemwo ubwami bwawe bukaba mu mutima wiwe, ubwami bwawe bukaguka, ubwami bwawe bukagasara, ibyo bindi nta kibanza byogira, nta mizi byoshinga muri iyi mitima. Baharire, ubeze, ubatunganye, ivyabagiriza vyose ubikureho, amazina yabo yandikwe mu gitabo c'ubugingo. Ahantu bariko bararirira, ahantu bariko barakuganyira, bahakura inkomezi zo kubandanya urugendo kugira ngo bazorusozera amahoro. Mwami ndagushima yuko wihanye umuharira, ndagushima yuko Mwami kuri wa munsi abafashe ingingo yuko kwitwararika ivy'ubwami bwawe batazomaramara, ariko bazokumva amazina y'abasomwa mu gitabo c'ubugingo. Urakoze yuko nabo baciye bugufi bazobamwo, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Shishikara mufukame, guma mufukamye, ndababwira ikintu kimwe. Naho atamukozi w'Imana gushikiriye, wekeraho nyene wisengera uti Imana, nivyo nta mukozi w'Imana ashikiriye, mugabo iki kintu nihanye ndacihaniye kukireka, sinzogisubira.
ubuzima bw'ibyaha nari naragendeyemo bw'ibitagira ikimazi ndabwihaniye kutazobusubira. Shishikara usenge, ndaza kukubwira igihe uhagurukira tuca tugusengera ku kindi. Ariko mukiriko murasenga hari abandi twagomba dukuremwo bahaguruke n'aba tubwiwe ngo mukiza abagwaye. Umuntu wese yumva ko agwaye, ukwizera n'ivyizigiro vyari vyaramuhezemwo, agomba gukira ingwara. Uwabivuze ko tuja kubikora ni waduhagarikiye ari hano, yavuze ngo nzoba ndi kumwe namwe kugeza ku muhero w'isi. Uri ingwara, uri ubumuga, tugomba tugusabe uhagarara aho uri kugira ngo Yesu agukize. Acavuga ngo mukize abanyamibembe. Uwibona kuri ibintu bimeze nk'imibembe vyama bigenda bigaruka ntibihere. Acaravuga ngo musende abadayimoni. Umuntu yumva muri we afise ibintu bimeze by'ibisigo byagandaniye muri we, aha niho tugomba tubikubitire. Acaravuga ngo muzura abapfuye. Nawe woba wumva uti ibyo ari byo byose nta minsi isigaje ndi mu gupfa. Oya, baho dukomeze iby'ubwami. Umuntu agomba kubaho ati Mana mpa kubaho, ngomba nje gukomeza iby'ubwami. Hagarara uri mwebwe rero mwese muri uwo mugwi muhagararaho muri. Hanyuma rero umuntu wese yitegure gukorerwa igitangaza n'Imana. Ndahaye kaze Pastor Claude ashike hano. Pastor Claude ashike hano tugira dusengere ubumuga bwose n'indwara yose. Kubera iki Yesu yavuze ngo uko mugenda kose mumaze kuvuga iby'ubwami bw'Imana, muce musenda abadayimoni, muce mukiza abanyamibembe, muce muzura abapfuye. Umvirize, wewe waziga kujya ku bapfumu, haguruka tugusenge. N'uwoba yaje afise ubugwayi ari muhira batazananye, muhaguruki. Umuririmbyi yarivuze ngo aha niho tugomba twiyerekere. Mumanuka amaboko abiri, hagara mu kwizera, hagara atantege, tangura gusenga. Ndaguhaye umwanya ubanze gusenga. Erega runo runganwe ntirusenga, womengo n'abandi bagusengera. Ego baragusengera, banza uduze ijwi nawe usenga. Nta majwi ndiko ndumva, senga. Sengera ikibazo kiguhagurukanye. Niki cyakugize ikiragi gituma utavuga? Imana yabwiye Ezekiel ngo vugira kuri ayo magufa, mwana w'umuntu vugira kuri ayo magufa. Agira yavugireko, ariko nawe tangura winanate uvuge uti buno bumuga ndabumaranye igihe kirekire, ingwara ndayimaranye igihe kirekire. Vuga mwana w'umuntu, vuga. Vuga mwana w'umuntu, vuga. Vuga mwana w'umuntu, vuga. Abakuri baruko mbega ko ntabumva, munsi y'abaruko ko ntabumva, abaririmbyi ko ntumva amajwi yaha mu baririmbyi. Ufise icyo avuga, vuga, vuga, vuga. Ari ngaha ariko aragendagenda, ndamubona nk'umuhitsi kw'ifarasi y'igitare, Yesu umwami n'uganze, ariko aragendagenda. Vuga, vuga ibikugoye. Ewe umeze nk'amagufa yumye, vuga we amagufa yumye. Ari ngaha, ari ngaha, ari ngaha. Nyirasebe Pasiteri hano amuhamagare. Turazi ko Yesu ari ngaha, yavuze ngo nzokubahiriza ijambo ryanje. Ubu nyene abagwaye baza gutaha bakize, abarushe baza gutaha baruhutse. Vuga ariko nawe vuga, reka numve ko muriko muravuga. Ijwi ni rito, duze ijwi, duze ijwi. Vugira imbere y'Imana, vuga. Yerega ukwizera kw'abantu n'ukwizera kusenze birahura bikazana igitangaza. Vuga rero, vuga. Yesu n'umukunzi wawe mubarire, mubarire, mubarire. Roki Mwami wacu Yesu Kristo, turakumva uri hano,
turumva imirindi yawe, nituguhamagara nguri kure yacu. Turagushimiye kubwami bwawe buri muri twebwe. Amen. Turumva imirindi yawe hano muri iri koraniro. Uriko uragendagenda, uriko uragendagenda. Amen. Turumva influence yawe hano mana. Katika jina la Yesu Kristo. Ubwami busigura inkomezi, ubwami busigura ubushobozi. Wabwiye abigishwa ngo ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Amen. Kandi nawe ubwawe igihe wagenda hano mu isi wagiye ukiza abagwaye. Ndabona umwe yari kukidengeri amaze imyaka 38. Uramubwira utugomba ko ndagukorera iki? Aya maboko abantu bagoroye bariko barakubwira ico bagomba kubakorera muri ubu bugami bw'inkomezi. Haleluya. Babikubwiye, bavyatuye, ibiganza vyabo biraravye hejuru. Muririmvyi yavuze ngo Mana ndateze ibiganza, raba igikwiye ibiganza. Amen. None rero Mwami Yesu, uko wabwiye wa muntu yari kukidengeri, uramubwira ngo ikorere ikirago cawe uta. Amen. Erega hawo ukora igitangaza. Aba bantu hari amageragezwa bafise azwi n'abantu, ayandi atazwi n'abantu. Mana bomenya yuko bahuye n'umwami w'abami. Urakoze Yesu. Yewe waba ubushobozi bukiza ingwara, yewe waba ubushobozi buturuza ingunza, yewe waba ubushobozi buziriza imipfunda. Mw'izina rya Yesu Kristo, bohora, 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 bohora. Rokit. Amina. Amina. Uhindure ijwi ryabo ryoye kurira, ahari amarira hahinduka amariba y'umunezero. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Roki. Amina. Urakoze Yesu kubatabara. Nabo bazogenda gushinga inta, bazogenda kubivuga mu mihana. Yego bababonye bagowe bazobabona baririmba, ababonye bafise bananije bazobabona baremurutse. Amina. Bikina matavu nk'inyana ivuye mu ruhongore. Urakoze iki gitondo ciza. Ubwami bwawe bugasare buraba abantu, ubwami bwawe busangangure ibikorwa by'umwasi byose. Abantu b'Imana bagende bemye, tubisavye mwiri rya zina nyene ridatituka rya Yesu Kristo, umwami w'abami. Amen. Haguma muhagaze rero. Hari ikindi tugomba dusengera. Hari icyo tugira dusenge. Leo ni leo. Hari ikigira gikoreke mu bugingo bwanyu. Yesu yabwiye abigishwa biwe ibyakozwe n'intumwa rimwe ku 8 ngo ariko muzohabwa iki? Ryari mwemu yera niyatuzako tuzoca tubiki n'amajwi arenga tuzobiki. Yemwe bakunahangwa tuzobiki vyo gushingira intahende. Hehe. Yerusalemu, Yudayi, Samariya no kumpera y'isi. Natwe tuzogendagenda kugeza hisigera. Amen. Tugomba dusengera ubwo bushobozi. Muriteze kubuhabwa, muriteze ko bubwi wanyu. Umve ngene Imana yavuze hariya mu Baheburayo igice ca mbere umurongo wandwi havuga ngo, Abaheburayo igice ca mbere umurongo wandwi nimwumve ko havuga
ngo iby'abamarayika ngo yarabivuze. Nimwumve ngene yabivuze. Yavuze ngo kandi iby'abamarayika yarabivuze iti hindura abamarayika bayo imiyaga, abasavyi bayo ibahindura iki? Imbeya z'umuriro. Amen. Sha singwa abantu barakwanka canke barakukengera, ni wahinduka urubeya rw'umuriro ntawe uzosubira gukengera kwera. Iminsi umaze mu gakenge igira ihere. Iminsi wakengerere wagakiza igira ihere. Umuntu wese agomba guhindurwa urubeya rw'umuriro ahagarara ahari. Abari hari inyuma mwegera abantu, abari hariya ndababona inyuma egera abantu. Cagihe Eliya yavuze ngo egerana egerana egerana, ngo mu gihe cyo gutangira ikimazi cyanikera ngo yabwiye ngo nimwegerane. Abari hirya mwegere, abari hirya mwegere. Tugomba duhamagare umuriro, umuriro. Abawushaka mu mwerekane n'amaboko abiri, unyiganyize uwo mwicaranye kugira ngo nawe nyine yumve ko awukeneye. Umuriro ngo ihindura amarayika imiyaga. Ndabarindiriye bariya bo hanze, bariya bo hanze. Egera abantu, egera egera ushika abantu bagera. Tugomba duhamagare umuriro. Data wa twese ari hano, Yesu ari hano, Muhemu Yera ari hano. Abizeye ko muri hano muvuga muti amen. Abizeye ko hari icyo mugira mutware muvuga muti amen. Muvuge muti amen. Mugorora ibiganza dusengere hamwe. Tangura muhamagara umuriro bakundwa. Hamagara umuriro, hamagara ubushobozi, hamagara Muhemu, hamagara ibihe bidasanzwe, hamagara ikanguro. Uwo gusengera senge wahejeje kwisengera mujane gusa nawe wamaze gukanguka. Ngo ihindura amarayika imiyaga, abasavyi bayika bahindura umuriro waka, imbeya z'umuriro. Ubu rero umuntu wese aze gutaha hari urubeya. Mana yo mwijuru, mana yo mwijuru, mana yo mwijuru, mana yo mwijuru. Hallelujah. Turiko turajandajanda imbere y'Imana yadukunze ikadukura mu bupfu ikadukura mu bubi. Uno munsi waje kurondera abana b'ubwami, abana b'ubwami bo gukomeza ivy'ubwami. Hano hantu ururunganwe guhera ku basaza, abatama, abatamakazi, imisore, inkumi, abana, abakozi bawe, twese 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 turashaka ubushobozi, turashaka Muhemu Yera, turashaka umuriro, turashaka umuriro, 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 ha, umuriro, 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 moto, moto. Ntiwavuze ngo n'abapfuye tubazura? Abari bapfuye mu Muhemu ndabazuye, turabazuye, barazutse, zutse, zutse. Ubu nyene mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Genda genda, genda genda, genda genda. Babwiye Ezekiyeli ngo mwana w'umuntu ngo vugira ku magufa yumye. Turavugiye ku muntu wese ari hano. Ibintu nibihinduke, ibintu nibihinduke, ibintu nibihinduke. Bamwe shetani yaramaze mw'igihe yica nabi, abateza akaborengwe, abateza ibyaha by'ubusambanyi, abateza urwanko, abateza inzigo, abateza amanyama, amacakubiri, kureburura mu vy'Imana. Ibyo turabituriye, 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 turabituriye. Turi ku gicaniro c'Imana, turi ku gicaniro c'Imana.
mu izina rya Yesu. Umuririmbyi yarivuze ngo n'inyuma ya zero urakora, n'inyuma ya zero urakora. Nukore mu basore, nukore ururunganwe rushasha. Bamwe bari barabisunikiwemwo n'abavyeyi, uno munsi nibabisunikigwemwo na mpwemu yera, na mpwemu yera, na mpwemu yera. Yesu, Yesu, Yesu atira ibanga. Iyi generasiyo shasha, iyi generasiyo baruke nk'ibishirira, baruke nk'intore zo guhagararira igikorwa cy'Imana. Umuriro ni wake. Abari barahevye ivy'ubwami nibabisubiremwo, abatari bakibikomeza nibabikomeze. Turasavye abanyagice, turasavye abashitsi, turasavye abarondera Imana babe benshi mu izina rya Yesu. Abaguye bavyure. Aba bantu bari hano nibashika hariya muhira bakavyura abaguye, biraca bifata, biraca bifata. Nibavuga ubutumwa buraca bufata, nibabwira abandi ivy'ubwami biraca bifata, nibasengera abagwaye baraca bakira, nibasengera abarozwe baraca barogorwa, nibasengera abagwaye kanseri baraca bakira, nibasengera abagwaye amaso baraca babona, nibasengera impumyi zirahumuka, ibipfamatwi birumva, abatavuga baravuga, abamugaye nibamuguruke. Sabari ngaha gusa, n'abazosengerwa n'aba bari hano uramugura, urakora ibimenyetso n'ibitangaza. Wa muriro we twasanze waka cyakiye mu myaka ya kera, subira wake, 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 wake. Urunganwe ruzoza ruze rusange, tuze dutange raporo nziza imbere y'Imana ko twasize umuriro ucaka. Urakoze n'ivyo nsavye kandi ndavyizeye ko umuriro w'Imana usubiye kuwatsa mu mitima y'abantu, nawe utari bwigere wakuka wakijemwo. Nkaba ndabisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, namwe muvyakiye muvuga muti amen. Musubire muti amen. Mwihete muti amen. Nayo majambo abayakiye mwese Imana ibahezagire.